nk'abantu ngo bahukanye nyuma y'imyaka 2 umwaka umwe amezi wombwira mu mezi 3 kuba wamaze kwiga umuntu ngo umumenye. Donc rero numva ngo icyo nohanura abantu n'ukuri iga kwihangana Nongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Horikana TV aho muherereye hose ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri micro Njisirene Haziyo umutumire wacu n'umumama mwiza mwikundira mama Haure. Ikiganiro cacu rero uno munsi ikiganiro cacu kiravuga ngo mbega umukozi w'Imana aremerewe kwahukana. Okay, reka tubanze dusenge hama tuja mu kiganiro nyezina mama Haure. Urashobora kudusengera? Yego, Mana y'imbabazi n'urukundo shimagizwa kandi wubahwe na bose. Wewe Mana witangurije urugo mu itongo rya Eden kandi uruhumugisha. N'uyu munsi nturahinduka, uracari iyo Mana nyene. Umuryango uracawukunda, umuryango uracawukonsidera kandi urafise n'ico wawuvuzeko. None ico nsavye aka kanya, nsavye mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo azabane natwe muri kino kiganiro, aturongore ivyo tuvuga bibe ivyubaka ntibibisambura. Rero mpwemu yera turakwihaye kandi turakwiyeguriye ubwenge bwacu, imitima yacu, imibiri yacu n'imwemu zacu tubishize mu kiganza cawe. Udukoresha ivyo ugomba kugira ngo bibereke imaze bazovyumva. Urakoze, icubahiro kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen. Reka rero tubahe ikaze bakunzi ba Horikana TV badukwirikirana aho muherereye hose mu mihingo itandukanye kugeza ku mpera y'isi. Nuko reka rero tuje mu kiganiro cacu nyezina. Nukuri mutora agatebe mwicare mukurikirana kino kiganiro. Kuri abantu bafise amatsiko babantu bama mu mpari bega ngo bimeze gute kunukunukunuku tugire turabica ijambo ry'Imana ribivugako. Mama Haure ndakwakiriye mu kiganiro. Urakoze Jiji. Warahezagiwe cyane. Urakoze nawe urumugisha wanje. Yego. Ndagushimiye ukuntu witanga cyukuri si ibintu biba bisanzwe bivanye naho muba mugeze. Hari birananira n'abajene. Burya ibi bintu si ibintu vyoroshe. Bisaba kuba ufise umutima wemera kandi wamaze kwitanga. Biragusaba nivyo biragusaba ikiguzi. Yego. Rero nagire ndakubwire ngo nukuri wumve ko tubigushimira n'abakuraba nabo turabigushimira. Murakoze cyane. Natwe tubikora turagushimira. Merci. Ndishima cyane kunyigisho utanga uhabajene uhabakuze n'abana. Nukuri Imana izi guhezagirira. Amen, amen. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina wavyumvise ngo mbega umukozi w'Imana aremerewe kwahukana kuvana n'umugore canke kuvana n'umugabo. Mbega ijambo ribivuga kwiki canke wewe ku bumenyi bwawe nigiki wotubwira? Asheka nyene bavuze ko ari ikintu gikomeye, ni ikintu kiri delika, ni ikintu urumva iyo umuntu akivuga kitariko kwira mubako umenga biba vyoroshe ariko ni ikintu kigoye. Ariko twebwe nk'abamenye Imana tuvuga iki jambo ry'Imana rivuga. Yego. Uko tugiye kuvuga ibiri ijambo biba bigoye. Reka dusome muri Matayo igice ni ca 5 umurongo wa 31 n'uwa 32. Haravuga ngo kandi byaravuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuhe ikete ryo kuvavanura. Ngo ariko jeho urumva aha n'amategeko abivuga y'ijambo igihugu. Okay. Mwahukanye mugira divorce nyene. Okay, mugahana makete. Ngo ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanishije. Ngo kandi urongoye uwahukanye azoba asambanye nawe abasambanye. Ni jambo ry'Imana ribivuze. Urongoye uwahukanye nawe abasambanye. Urumva? Kandi urumva yaramaze uramwirukanye siko
ntiwamuhoye ikintu Bibiliya wumva ivuga iconyine cyo guhora umuntu kugira ngo ave mu rugo n'ubusambanyi yafashwe mu busambanyi urumva Bibiliya iremera yuko uwo muntu ashobora yemerewe kuva mu rugo okay sivyo kandi wewe iyo muntu niyo yahukanye wowe ugiye kumurongora yarahowe ivyo bintu nawe ngo ubusambanyi niko ijambo ariko riyavuga reka tuje muri Luka 16 umbe nawe ngene yabivuze 16 umurongo wa 18 avuga ngo nagiye muri ntuze muri Luka 16 umuntu wese yirukana umugore wiwe akarongora uwundi ngo abasambaye kandi mwahanye umuntu wese yirukana umugore wiwe akarongora uwundi abasambanye kandi n'urongora umugore yahukanye n'umugabo wiwe abasambaye reka ndakubwire cyo tubidebata ko mu nyuma tugende mu bikorinto ba mbere umurongo w'indwi abikorinto ba mbere umurongo w'indwi igice c'indwi umurongo wa 10 havuga ngo abamaze kurongorana ndabagera urumva ngo ariko si jewe ni umwami wawe ibi rero ni Yesu ubwiwe si Luka si Matayo si Paulo ko Paulo nawe nyine afite ibintu byinshi yavuze kububakanye ariko ni umwami wacu ni Yesu yabivuze ngo umugore ntavane n'umugabo wiwe nukuri aramutse avanye nawe ngo abigisubira muhira yigire muhira yicariye wabatekane aya ubu ni Yesu abivuze canke ngo yisubize hamwe n'umugabo wiwe bagire reconciliation turacakomeza ngo kandi umugabo ntate umugore wiwe jewe rero ikintu ngomba kuvuga muri ibi iki kintu c'urugo ni ikintu gikomeye kandi abantu benshi dufata minenegwe nk'abantu bobo bamenye Imana nukuri bari bakwiye gusenga cyane kugira ngo aje muri horasi imbere yuko yinjira muri horasi agasenga Imana kuko kenshi hari aho dukoresha ibishobisho amarangamutima mu gucagura abo twubakana kandi umva ijambo ry'Imana urumvise ko Yesu ubwiwe abyivugiye ko uvyingiyemo ubisohokamo uburinzi ubisohokamwo naho tahe muhira wicana niko jambo niko yavuze ati genda ugumeho urindire niyapfa uzoheza ubone kurongora cyane kurongorwa Matayo wumvise na Luka bavuze yuko wewe niwirukana umugore donc uzoba umuteye gusambana uzoba umushoye kandi n'urongora ngo wahukanye nawe azobasambanye rero je ikintu numva no hanora umuntu wese itonde mama Hawuri naguciriyemo hari gihe tuba tuzi abantu bakijijwe abantu basenga abantu basengera abandi abantu badasanzwe pe badasanzwe kaza wumva ngo bahukanye none eske byo bari ivyo vyuko baba bacaguye badasenze mbega urazi gajiji détrompe-toi ku bantu uvuga ngo abantu basenga abantu basengera abandi nabo si bitangaza burya nabo burya mbe urazi ko Imana iguhaye ingabire itayikwaka ntinayicuza
Imana irashobora kuguha ingabire zo gusengera abagwayi bagakira, ariko ufite icyaha cyakwizingiye kutihanye. canke ngira kumbure nabo hari igihe abagore bababera babi akahitamwo kuvana nawo kugira ngo ashobore kubandanya inzira yiwe y'agakiza. Mbega hajya ayi ndakubwire Gajiji, Sawa. ni muri mbega ninde Imana yabwiye Oseya, yamubwiye ngo nagenda arongore Maraya, ngo nagenda arongore Maraya. Imana ariko yamari tigenda urongore Maraya, akagenda n'abagabo yaza kuri Imana ati mugarukane mubane. Ariko urabyumva? Urumva? Imana ikabwira ati mugarukane mubane. Urumva? Donc Imana iramwereka ingene abantu bayirusha, Abanyisirayeli bayirusha. Imana ikagerageza uburyo bwose ishobora kugira ngo bashire ku murongo mugabo bakayinanira. Nawe rabati urabona uyu mugore ariko arakurusha, niko nanje rero ndakubwira ikintu kimwe, nuko gusa burya bigora kwinjira mu buzima bw'umuntu ataje kukwikonfyako. Burya n'umugore arinda avuga ngo ndatekeye ndagiye, hajya nawe aba yananiwe. Ariko hariho abari ubube gito bwawe, ibyo birashoboka. Yego. Kandi reka ndakwereke, nakubwiye urugo ni misiyo, ni misiyo y'Imana, igikorwa cy'Imana. Yego. Uteza kubaha. Umugore ni wamuha urukundo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugabo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yagize iki, yakunze ishengero akanagigura. Nanagira Kristo yakunze ishengero ko ari ryiza, yakunze ishengero ari ribi, ararikunda aragigura. Rero n'umugabo urashobora kwihanganira umugore wawe ukagerageza kumwamira ivyamwa, ukagerageza kumugirira neza no muri izo ntege nke ziwe, agahinduka. Mugabo ikintu abantu twese dukenye kwihanganira abantu, dukenye kwihangana. Kandi nasanze urugo Jiji, urugo urumva wewe urahuye n'umuntu, muhuye yabaye mu buzima bwiwe, wabaye mu bwawe, kahise kiwe, afise ibikomere byiwe, afise kamere zahariya mu miryango iwabo. Donc wewe rero ukatusanga ntushoboye no kwiha pene ngo ugerageze usenga Imana, ugerageze worohe, ujya uraraba bigoranye, ujya urahoyahoya buke buke. Ukubaka no kwihangana. Kandi kwihangana ntiwihanganira ikintu kimwe, wihanganira ibintu byose. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero abantu benshi uraraba umuntu ugasanga hari ingeso umubonye ko ikakunanira kuyihanganira. Kandi ushoboye kuyihanganira ugasanga wanayimenyereye cyangwa wanamufashije, nicyo kintu agashaka kugiheba. Rero abantu benshi bitugora muri iyo periode yo kwihangana, yo kumenyana, yo kwigana, ukamenya intege nke za mugenzi wawe, ukamenya ingene ushobora kumuvugisha, ukamenya ico yanka, ukamenya ico akunda. Donc ugasanga uyo mwanya ntuwumuhaye. Kumva nk'abantu ngo bahukanye nyuma y'imyaka 2, umwaka umwe, ameza wombwira mu mezi 3 kuba wamaze kwiga umuntu ngo umumenye. Donc rero numva ngo icyo nohanura abantu n'ukuri, iga kwihangana, iga kwihangana. Nkuko navuze ngo umugore nawe, umugabo nakunda umugore nawe niyubaha umugabo. Nkuko ijambo ribivuga. Mwubahe. Kenshi abagore biratugora guca bugufi, biratugora biratugora. Kandi arico dusabwa. Hajya Imana gusaba icyo udashoboye. Kugira ukigire ko none ico bona ushoboye ntacyo yo gusaba. N'abagabo birabagora gukunda, umugabo ari mu rukundo byoroshe. Biramworohera. Nicyo gituma rero Imana imusaba gukunda, hama umugore nawe kubaha. Rero kugira ngo urugo rushobore, nukuri hari ikiguzi urinda gutanga. Hari ikiguzi. Nta kintu na kimwe ugenda none ujya mu ishure hoho ntibagufatisha ikaramu bakakwereka ingene wandika, duga, manuka,
duga kikamanuka kikama urumva barabikwigisha n'urugo ni buhoro buhoro mugenda mumenyerana kandi iyo sacrifice ntitanga umwe ari umugabo ayitange n'umugore ayitange mwige guhuriza ahantu hagati n'ahari kwahukana hoho ibyo tuma twahukana biruzuye birahari n'abavyeyi bacu bari babifise mugabo arabyihangana aho ni ku ruhande rw'umugore canke n'umugabo umubajije nawe yovuga ati hanota nkomoka oya ihangane kandi ikindi naco nukuri abantu bige kutarusha abandi urazi isi deje turuhije ubwayo hama nawe usubize kuba umuzigo kuwo mubakaye gerageza koroheraniriza kugira ngo amahoro donc amahoro wo mu bantu umukunde umuteteshe yego abandi nabo ugasanga muri shwa bagize shwa nabi urumva bigaca bigaruka hahandi nyene bigaruka hahandi mugabo urugo ni ishuri rikomeye kandi ridahera ryari rikwiye kwigwa neza ukiga neza ukagenda uzi ibyo ugiyemwo kandi urugo ruranaryoha cyane urugo ruraryoshe urugo ruronkeramwo abana urugo ufisemo umuntu mufashanya ibintu urumva ababaruka babaruneze kukanezerwa yunguka ukunguka wahomba mugahombana ubu ufise umuntu rero abantu by'ukuri nibige kumenya ngo muri shwa ndasenga Imana intoranirizo yanteguriye uyu uzomwihanganira mugabo nawe wagiye uraba ikindi kintu ico kintu kihavuye urumva nawe uca muvana mugabo gihe wakunze umuntu uramwihanganira noko kwahukana rero jambo ry'Imana ryatubwiye yuko ntivyemewe ariko ndasubira ngaruke nanje nk'umuntu naho utakimbagije hari nk'abantu ubona by'ukuri ahura n'umuntu amunaniza cyangwa akanamuta yego hariho abatabana nk'umugore akigifatanira n'uwundi cyangwa umugabo akagusiga mu nzu akigira nukuri je haraho ndaciyumvira ko havuga ngo mana ni wewe ukwiye kumenya igikwiye gukora kuko ugasanga umwana cyangwa apfa gupfakaraho burarekuwe kurongorwa cyangwa kurongora umuntu yahukanye amaze umwaka umwe mu rugo aracara umujene je haraho ndavyiyumvira nkavuga mana iki kintu nta rubanza noca naho naje ariko ndavuga ibi navuze ngitangura ntiburya ikintu iyo kitari kuri wewe kiroroha kujija ntumenye uburemere bwacu rero ivyo ni kuri nibanga ry'umuntu n'Imana nibanga ry'umuntu n'Imana jewe ntaco no bivuga ko kuko uyu mwanya hari habovuga ati umugore niyivugire ntazi ivyambaye ko ntazi intambara nagwaye ntazi ingene yantaye ntazi biriho nivyo ivyo rero sindi Imana mugabo nk'umuntu biragoye ko umuntu yoca avuga ngo ntazosubira kurongora cyangwa ntazosubira kurongorwa ico oye nibanga ry'umuntu n'Imana gasenga Imana kumbicie ijwi ry'Imana rimubwira ko ntibiba byoroshe hari abantu basambura batabishaka pe bitabavuye ko pe rero aronse yindi relation ugasanga aragiyemwo kandi arabaye amahoro ntego ivyo rero je nta rubanza noca kuko ntago noca vraiment ntago noca nanje ndi muri ico kibanza sinzi ico nokora hari naho noseda donc rero ico wenda kirekeye Imana n'umuntu ku giti ciwe Mahawuri nakajambo kanyuma kuri aba bantu babiri novuga ngo ni kibazo kiraba abantu babiri umugore canke umugabo apana bakijijwe abakozi b'Imana bajya baserve abandi bega ni gute bo kwihanganira ico tuma batandukana hama iyo batandukanye naho bo vyitwaramwo gute urumva nk'abantu bari imbere y'abandi abo vraiment bakwiye kugira attention cyane nubundi nibo twavuze ko urumva nibo twari ko turaganira iyo wewe uri hagaze imbere y'abandi ukagwa uhagwa benshi sivyo kuko urumva igihe uhagarara imbere y'abandi hari abantu bakwideyariza babona ko uri gitangaza hama akakubonamwe intege bivuna umutima abantu bituma abantu bibaza ku Mana batuma abantu bazazanirwa je rero ikintu numva
umukozi w'Imana kwahukana ukuri cyari kuba ari ikintu uwo kwirinda cyane. ariko Biraba kandi bakabironkera n'insiguro. waravuga uti je ntasigura. Oya, barabironkera n'insiguro. Erega nyene je mba numva umengo none umugore n'umubiri umwe ariko si mpemwe. Nibaza yuko ngira aba adashatse yuko atamubera intambamye yo kuzoshika mwijuru. Ako niho ngeza kwiyumvira. Urazi Gigi. Nakubwiye abantu benshi bibananira kwihanganirana. Bibananira kwihanganirana. Bigaruka hahandi tujuru ni kwihangana. Kandi ukanirinda. Abakozi b'Imana benshi ntibirinda. Hariho benshi batirinda. Ugasanga wera urabona bahura n'abantu benshi. Kandi burya hariho n'abakozi ba Satani gashaka kuza no mwishengero. Kandi bigira ngo n'abakozi b'Imana. Baje kukugwisha wewe nk'umukozi w'Imana. Yego. Rero umukozi w'Imana bakwiye kwirinda cyane. Yego. Abakwiye gusenga gose. Abakwiye gusenga gose kuko ni cible Satani abakeneye. Ariko mama Khawuri. Je numva nyene umengo ibintu vyinshi bigaruka ku bagore. Jamais. Oya. None uwo mukozi w'Imana urumva yuko hashora no kwinjira abakozi ba Satani kugira ngo bamugwishe. None ntiwumva ko ari hahandi nyene bishitse ukumva ati umugabo wawe nimba ari umupasiteri canke umuvugishwa byashitse. Turumva insako hana. Numva ko ari umugore akeneye kumwihanganira. Yibutse n'abafasha, yibutse n'abagira akongera akavuga ati jewe ndamusengera. Akareka guturugo. Ahubwo reka ndakwereke. Yego. Uwo mukozi w'Imana. Okay, none nyine kwiberiza. Mu gihe yananiwe kwiberiza. Oya, umugore we nicyategereje kumusengera. Ateje kumusengera. N'ishengero rikamusengera. Mukuri. N'ishengero rikamusengera n'umuntu. Urumva? Rero bisigura ngo ari umugore no kumusengera. Kandi uyo mukozi w'Imana akiyubara. Akisengera. Cyane. Akagira umwanya wo gusenga, akagira umwanya kuko hajya mu rushengero ntihindira. N'abakozi abana b'inzoka barashengerana. Barashengera n'abana b'Imana. Donc rero akagira attention kuko hari abagore bazi kwipendekeza, hari abakobwa bazi kwipendekeza, hari abagore bazi kugira ibintu beza bamuhate kado kakira. Urumva? Rero bakwigira attention. Urumva hari abatazanywa na kamwe. Ugasanga urugura rusambuye. Kandi kurusambura usambura imitima myinshi cyane. Usambura imitima myinshi. Rero numva ngo abakozi b'Imana by'ukuri bari bakwiye kugira attention. Bakagira imyanya gusengana n'abagore babo. Imyanya ikwiye kandi bakababa hafi, bakabubahisha no mu ishengero. Bakabubahisha. Haraho ubona kumenga umugore umengo ari kure. Mugabo hajya umugabo w'ubwenge amenya guhicubahiro umugore wiwe. Yiyegereza umugore wiwe. Aramwiyegereza kugira ngo amukuvre. Amurinde abo bagore nyene bivyigenze n'abarondera ibindi bintu. Yego. Aho ni mu gihe cyo kwirinda. Bega iyo vyashitse naho kuko hari gihe bibananira kujeha, hari gihe sinzi ngira babavuga bati nanje fise rezo yo kugira nkora igihe vyashitse. Baca bitwara gute? Nawe nyene rya jambo rirabakorako. Ugira rikora ku batari abakozi b'Imana gusa. Nawe rirabakorako. Ko atashobora kurongora uwundi muntu. Niyo nise ko jambo ry'Imana rivuga. Bone babitwigisha none. Ko bimeze. Okay. Eko ku bantu bariko baradukwirikirana nibaza yuko muri ko murafashwa cyane n'inyigisho. Ariko nukuri ntimuhave mwiyumvira yuko urugumengo twavuze ibibazo byinshi ariko urugo ruraryoha. Uraryoha nukuri. Mama Khawuri urugo ruraryoshe. Urasohokana n'umuntu iyo uri kurasohokana n'umushinga ntahe wawe mu byumva kumwe mukaronderera hamwe n'ibibondo n'iki mugaheza kigwa. Biraryoshe cyane rwose. Nicyo gituma ukwiye kurugwanira kandi nasanze agera uko gwasambutse bibabaje cyane. Surtout mwaranavyaye. N'abana baba barakomereka niba kandi haba hariho umugozi rega ubafatanya udacika n'umunsi umwe. Uko bimeze kose muguma muhura. Yego. Muguma muhura. Mwaravyaranye. Yego. Ibyo byose rero abantu kuvyiyumvira mwavyaye hajya muba mufise kuko hajya kubwire alliance ntihera.
Alliance ntihera. ntihera oya ntihera ni ibintu dupfa kwigirisha nyene kwikuvura ariko ntihera igumaho ego vraiment isezerano ntiriva Ni kuri reka ndagushimire mama Haure inyigisho utanze ku bazozikurikirana barahezagiwe cyane kandi bazozitahura rwose. Ego nshimire n'abariko baradukurikirana. Jewe nibaza yuko araho ubutaha mu kindi kiganiro. Nitwicaye ntituryama ku bwanyu tuguma dutegura ivyiza. Murakoze cyane rero. Ndabashimire ndabifurize n'umunsi mwiza mama Haure turangirize. Ngaka ntaco kandangiza abantu b'Imana nukuri urugo mu rubere maso umugwanizi wewe ntasinziriye kuko arazi neza yishe umuryango abayishe igihugu abayishe icenge abayishe byinshi rero nk'abana b'Imana dukwiye kubera amaso ingo zacu umwasi afise amayira menshi gucamo kugira ngo adestabilize urugo ariko natwe twahawe ubwenge twahawe mpemu yukumenya twirinde Imana ibahezagire Mana data rugira byose uri mu ijuru sindambirwa kugushimira mwami Imana urukundo rwawe ni neza yawe ndagushimira kudahengeshanya kutwigisha ukebura imiryango kugira ngo washobore kubaka ingo zimeze neza zifise urufatiro kuri Kristo umwagazi w'Imana nzima nta numwe yamwizeye yigeze amaramara nta numwe yamukoreye yigeze yikorera amaboko nta numwe yamuhingiye ko yigeze atera umugongo rero ndasenze ngo ningo zirimo ibibaza akakanya bemere bahongere munsi y'amababa yawe hari ubutabazi hari amahoro hari umunezero rero mwami Imana ndasenze ngo ikiganiro mwe muyera giherekeza gisige kugira ngo gifashe abantu benshi urakoze uragahezagirwa izina ryawe nirikomeze gushimana bose n'izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise amen amen